ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 27 Ntwarante umwaka wa 2021 niho hazoba ibirori vyo gutangaza uwatsindiye igice kigira 9 ca Isanganiro Award. Ku bashaka kuzobikurikirana bazobikurikiranira ikibiriraho kuri radio Isanganiro, ariko kandi abandi babikurikirane ku masanamu y'ibizoba biriko biraba kuri Facebook radio Isanganiro. Ibirori bikazotangura saa 9. Mwihiganwa ryo gutora umwigeme w'akaranga Miss Burundi umwaka wa 2021, itariki ya finale yatangajwe aho azoba ari ku wa gatanu igenekerezo 9 Ndamukiza umwaka wa 2021 mu nyubako za Centre de Formation Professionnelle de Kigobe, ahasanzwe hazwi ku Bashinwa muri komine Ntahangwa. Ibiciro vy'amatike bikaba ari ibi bikurikira: kuzisanzwe ni 20,000, VIP ni 50,000, nayo abashaka gufata imeza ya 5 y'ivyubahiro birenze ariyo VVIP yohamagara kuri 76 779 999. Université Lumière de Bujumbura ifadikanije na ONU Femmes Burundi baratunganije inyigisho zidakumira kugwaruka rurenga 400 bavuye ku makaminuza atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura, ariko bagizwe ahanini n'abakobwa. Icivugo caranze uyu munsi wa kane igenekerezo ya 25 Ntwarante cari inyigisho zidakumira mu burongozi bwiza ku mukenyezi. Umushikiranganje hajejwe gushigikirana no gufatana mu nda Imelda Sabushimike yari yahishikiye ndetse yanafashe n'ijambo. Musitaneri wa komine Mukaza Renovas Ndayihebura ahamagarira abanyagihugu bo muri iyo komine kubandanya bitwararika kubahiriza ingingo zo kwikingira umugera wa COVID-19, agahamagarira n'igipolisi kurushirizaho gukurikirana ko ingingo ziriko zirakurikizwa. Nyuma yaho hamwe mu bituro vy'amabus bibonekeje yuko batacubahiriza izo ngingo. Mu ntara ya Kirundo inzego za leta zirasabwa gushiramwo umwete n'inguvu gukwiragiza umuyagankuba ndetse n'amazi mu makomine ya Busoni, Gitobe na Bwambarangwe ndetse na Bugabira. Ni mu gihe abanyagihugu bo muri komine Bugabira ibido y'amazi meza bayigura amafaranga 500, nayo ay'ikiyaga bakayigura amafaranga 300. Umugabo wo muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza yaraye yahagaritswe n'igipolisi yagirizwa kwica umugore wiwe mu gihe c'isaha 2 z'ijoro amutemaguje umupanga. Mu nzego za leta bavuga ko uwo mugabo icabiteye ari akagwara ko mu mutwe agendana, ariko intandaro ya vyose ngo ni impene umugabo w'umubanyi yabikije uwo mugore. Amatohoza akaba ariko arakogwa, uwo mugabo nawe agiye gushikirizwa parke hanyuma akoregwe dosiye. Dutandukire amakuru y'inkino. Urutonde rw'abakinyi b'intamba mu rugamba bazokina ku munsi w'ejo rwasohotse. Abazamu hakaba ari Onesime Rukundo, Jonathan Nahimana,
Ismael Wironja. Abadefenseur nabo ni Sabiyumva Frederic, Shimirimana David, Marco Weymans, Nzeyimana Oslave Philippe, Nimubona Emery, Ndikumana Asman, Ngabonziza Blanchard. Nayo abakinyi bo hagati Ndayishimiye Yusuf, Bigirimana Gaël, Duwarugira Christophe, Sabumukama Enoch, Nzigamasabo Steve, Urasenga Cédric Dani, Shimirimana Jospin, Mustafa Francis. Abasatirizi nabo ni Ntibazonkiza Saidi, Cédric Amisi, Mohamed Amisi, Bimenyimana Bonfils Caleb, Shaka Bienvenue, Kanakimana Bienvenue, Kwizera Eric, Ulimwengu Jules, Bizimana Amisi. Nayo umuzamu Justin Ndikumana bamusanganye vide 19. Nibaza yuko coba ari igitutsi kuvyita ibimenyesha makuru kuko bijya ntivyari ibimenyesha makuru. Murazi ko bishikiriza inkuru zo kujyanisha bose rimwe, byari ibikoresho by'abifuza kujyanisha abarundi, byari ibikoresho by'abifuza ko mu karere bubaho umutekano muke. Rero ko hageze aho hafatwa ingingo nziza y'uko vyugara, murumva neza yuko ari intambwe ikomeye mu gutsimbataza ubucuti buri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, kukaba nkako turabavandimwe, turabavukanyi. Rero iyo ngingo ni nziza kuko murazi muri kajya karere, muri kano karere icyo ibimenyeshamakuru byiswe media de la haine, ibimenyeshamakuru bibiba injyane z'amoko n'amacakubiri, ivyo ntivyitwa ibimenyeshamakuru, byitwa media de la haine, byitwa ibikoresho abantu bakoresha kugira ngo bajyanishe abose rimwe. Rero iyo ngingo ni nziza kandi nibaze ko bazobandanya bakaza n'izindi ngingo kuko ivyonona umutekano w'akarere, mbere n'ibishobora kujyanisha abarundi n'abanyarwanda bimwe bimwe biracyariho. Izo ntambamyi rero zose zogenda zirakurwaho kugira ngo abantu bashobore gushyira hamwe, twubake ibihugu byacu byombi, twongere twubake umutekano wo mu karere, twongere twubake Afurika yacu. Nk'uko nyirishobora mukuru w'igihugu yaba yivuga, yagize ati nitwaguma tujyana, nitwaguma turi macakubiri tuzoshira twese, tuzohona. Ariko dushoboye gushyira ingufu hamwe dushobora kwiyubakira ibihugu byacu, hanyuma abenegihugu bashobore kwiteza imbere atanibaza ngo haruranga iguce. Ivyo rero ni intambwe ihambaye kandi murakoze kubaza ico kibazo kuko ngira ngo muravye abantu bagumye bihanahana na kamwemwe ku bantu mbere atari abarundi gusa n'abanyamahanga, urabona yuko babishimye. Iyo ngingo ni nziza cyane. Ivyo binyamakuru amahirwe yavyo kushobora gusubira gutangaza amakuru mu Burundi angariki? Sinzi, ngira ngo ni muguma muvyita ibimenyeshamakuru, ariko si ibimenyeshamakuru kuko murazi ivyo bashatse gukora birabata kuba amazi, baca bahungana n'abahunze kuko bari bagerageje gutembagaza inzego z'itora n'abenegihugu, mbere bashizeho n'imigumuko ikica abantu, bagaturira hirya no hino amazu n'abantu. Mbere ivyo vyose rero abatafashwe ko bace bahunga, hanyuma n'ivyo bimenyeshamakuru byakora ako kabi mu gushikiriza inkuru zishikuza, mu kugerageza gushikiriza ibinyoma, mubonye bagiye bajanye nabo, murumva neza yuko bari abantu bacuditse, bari kumwe, bari ku mugambi mubi ubishe umwe. Rero nibaza ko rwariciye kuko nibo bonyene bashimye kuva mu
umwuga bafata inzira itarama, inzira idashika, inzira y'ububegito. Tukiri ku kibazo gisa n'ico, mu minsi iheze leta y'Uburundi yaratangaje ko amaradiyo amwe yugawe agiye gusubira gutezurirwa habanje kuba nk'ibiganiro hagati y'ayo maradiyo. Nashaka ndabaze muri iki gihe turiko turavugana ivyerekeye iradiyo Ijwi ry'Amerika bifashe gute? Icambere ico yerekeye umukuru w'igihugu yashikirije yagize ati ivyari ibiri mu bihano canke ivyugawe ni vije hamwe n'umugwi ujejwe kugenzura ibimenyeshamakuru, umugwi CNC. Kandi nibaza ko umugwi CNC nk'amatangazo nabonye wagiye urashikiriza waramaze gutangura gukora ivyo biganiro. Murumva rero ko bitakiri mu vyo njejwe, bitakiri kuvyo nogize ico mvuzeko, kuko ijambo ryavumerewe na nyeshuri mukuru w'igihugu ryaravumerewe kandi n'ishyirwa mu ngiro ryaratanguye. Mugabo uwo mwobaza rero mwokwegera abo bajejwe kugenzura ibimenyeshamakuru kugira ngo bababwire aho ibiganiro bigeze, hanyuma namwe mukabaza abarongoye yuko muba baratanguye ibiganiro n'uyo mugwi ujejwe kugenzura ibimenyeshamakuru mu Burundi. Ambasaderi Fuiri Nyamitwe, murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Ndabashimiye. Ndabashimiye.